Turasubiye kubaramutsa bakunzi ba Inkerebutsi TV twizera ko muri amahoro mumeze neza natubwe kuri Inkerebutsi TV turamahoro tumeze neza nkuko mubibona twatembere umugwizatunga twatembeye mugwizatunga ariko akora ibintu byakataraboneka ibintu by'igitangaza ibintu biryoheye ijisho ibintu bimeze neza cyane namwe nkuko mubibona nahantu bariko barubaka ico bita sale mu kirundi numva byongora kubabwira ni ikizu kinini ikizu c'amanama ikizu gishobora kwakira abantu benshi cyane bashoboka nkuko twahageze kandi baza ko tutanguye ikiganiro na mwene ahantu ahava abibibwira murabona nahantu hanini cyane kuva mpagaze gushika hariya nahantu hatangaje kabisa biboneka neza ko yubatse komine yagutse ya Mugina nkuko mubizi komine Mabayi izo biri mu komine ya Mugina iyo baca bita komine yagutse ya Mugina nawe biraboneka ko atasigaye inyuma ariko yitegurira komine yagutse ya Mugina wowe uri kuratwumviriza rero ukaba ufise urubanza wipfuza gutumira abantu ibihumbi n'ibihumbagize aha hantu iki kibanza ntukimbaza ndamenye izina ryacu ariko mweneho ahava abibibwirira cameraman tujya twanza dushikire mweneho. Yes bakunzi ba Inkerebutsi TV nkuko nabibabwiye murabona twamaze gushikira wa muntu yiyumvira cyane yiyumvira hereye hasi agashikana hejuru kuvyerekeye kuntu abona isi iri kugenda ihindagurika umuntu yubatse ikintu cakataraboneka nkuko nakiberetse nkuko mabyiboneye n'uyu turakora mu kije mutama amahoro cyane mumeze neza yego idondora bariko radukurikirana ku Inkerebutsi TV kwizina banyitanye niyo nkuru Alphonse batazira Rufra Barum kasigura cyakwa kazina nimbara atari banga bameze ko bagasigura iki Rufra Barum ntabyo ntahura neza numvise abagenzi banyituko ndabifata uko nyene ntuzi cyo babikuye ko kugira bakwite Rufra Barum yonze kabisa ikirundi cyane urundi rumigo banyamahanga n'ururimi nawe urabyumva yes bakunze ba Inkerebutsi TV dutiramanye na Rufra Barum acanke niyo nkuru Alphonse tugusanze ngaha icyo kwita chantier mu bikogwa yego bimeze gute ibikogwa bigejeje ibikogwa urabona aho nabitanguriye naho bigeze birandembeje ariko intumbero nihaye ntegerezwa kubikora vyanka bikunda yego turiko turaraba twabonye ikizu kinini amahanga ikibanza kinini kibereye igisho c'amanama iyi nyubakwa iki cyimviro cyo kubaka iyi nyubakwa inganuko wagikuye ciyumviro natanguye nubaka isare ntoya tukayikoreramwe imanza bigera igihe mbona ko abantu bakeneye isare nini bikagorana nigira inama yo kurondera uburyo no kubaka isare yagutse ni muri iyo ntumbero rero natanguriye ku matafari ndafyatuza amatafari kibanza nari kiguze cyari kimaze iminsi mbumba amatafari imyaka ishika nk'ine nkora igikorwa cyo kubumba amatafari imyaka ine uri kuritegura kubaka isare yego mejeje igikorwa c'amatafari nakurikije igikorwa cyo kurondera amabuye ndayegeranya mu iki kibanza nk'umwaka wose urahera ndiko negeranya amabuye haciyemwo uwundi mwaka niho natangura fondation ndagira fondation urabona iyi korotire kwizunguruka kugera hariya ifise imetero zishika 58 58 mu burebure hama mu bwaguke naho ubwaguke harafise imetero 22 hagati hafise imetero 30 uvuye ngaha gushika hari urabona ko hagiye hari ibice yego muti rero mwararavye mwatanguye kubaka akazu k'amamanza gatoya mugabo mubona baguma babitura ni benshi ingenzi ni nyinshi muravuga muti oya reka niyumvira kubaka sare nini kandi muvuze yuko icyumve mwakimara myaka ine mubanza mu kubumba amatafari mureganya amatafari murabumba amabuye paka gushika aho bikorwa bigeze kwijana twaye imyaka 5 ibikorwa by'amatafari no kwegeranya amabuye kuko urabona aha haratwaye amabuye menshi cyane yego ubu turi ku mwaka wa 6 yego uriko bitegura kubaka iyi inyubako inyuma yo kubaka korotire natanguye kubaka isare iyo sare
mu vyiyumviro vyanje itegerezwa gupima imetero 200 kuri 18. Umva igomba kungana mu ngambo. Ariko natanguriye ku gice ca mbere gifise imetero 12 kuri 20. Ubu ufise uburebure bw'imetero 20, imetero 12 mu bwaguke. Mbega iyo nyubako yawe y'amanama canke isare mwabonye yuko ishobora kwakira abantu bangana gute? Ubu iyo tumaze kuba twaringanije irashobora kwakira abantu kuva ku 400 gushika nko ku 500. Abantu 400 gushika ku 500 bicaye neza, bicaye indani mu aha naho hasizemo watubwiye ukuntu hareha hose. Bazoza bahicara iki kindi kibanza tubona ngaha giteyemo akagazo, giteyemo ivyamwa, bazoza bahicara canke ni kwicara indani gusa muri iyo sare? Okay, iyo sare igice ca kabiri urabona amaze kucubaka kizoca hariya kwirya nkingi ubona harya gishike hariya. Ruguru yaho urabona ko hari jardin. Iyi jardin nagomvye ko isari izobiteguye, umuntu azoba yicaye muri jardin azoba aroreza ibiko bibera muri sare. Ni mu ntumbero rero iki kibanza cose nagiteguriye nk'igihe ashobora kuboneka abantu bashika nk'igihumbi, 1500 canke 2000 ko bashobora gukorera muri iki kibanza. Ni muri iyo ntumbero nasize iki kibanza. Bakuzi ba Inkerebutsi TV murumva bufise urubanza rukomeye shobora kwakira abantu barenga igihumbi, 2000 nta handi atari kwa Mutama Alphonse Rufurabarum. Alphonse Rufurabarum, turiko turaba kino kibanza tubona ari kinini cyane gishobora kwakira abantu 2000 nkuko mwabitubwiye, igihumbi kirenga. Mbega hazoba harimwo inzu z'ingenzi bimwe bita amahoteli ku buryo umuntu yashoboye kuza gukorera urubanza ngaha adashatse gutaha ashobora kuvuga ati ngomba nirarire ngaha? Ivyo mu vyiyumviro vyanje bitegerezwa kuzokogwa. Nubwo ntarabitangura ariko mu vyiyumviro ntegerezwa kuzobikora kuko ikibanza ndagifise. Kuko tuvuye ngaha mw'iki kibanza ubona inyuma ndafise ikibanza nteguramwo parking, nteganya ko bishitse nkaronka uburyo ntegerezwa kuduzamwo inzu igeretse rimwe ariyo nzotegurira izo ngenzi. Parking hasi hama hejuru amahoteli. Yego. Dufatiye kuri ibikorwa mumaze gukora kwijana, mubona musigaje ibice bingana gute? Cyamaze gukora ibice bingana gute ufatiye kwijana? Ibice maze gukora nofata kari mu vyiyumviro mfise ivyo ngomba kuzokorera ngaha. Ivyo maze gukora vyoba ari nk'ibice nka 40 kwijana. Hino ntirakwira? Oya kabisa. Indani mwipfuza ko twabonye hasi, twabonye amakamba ari hasi, biboneka neza ko bagomba batanguye ngira gusasa amabuye canke ari ibindi bintu bazoshiramo. Imutegekanya gusasa iki hasi, kuhashira ibiki, nimba ari amakaro, nimba ari sima, utekanya kuhashira iki? Okay, bijya wabonye hasi urabona ko abakozi bari ku kivi bariko bakora hajya hasi. Ejo buca batangura gushiramwo amabuye. Inyuma yo gushiramwo amabuye bahejeje gusasa amabuye hose bategerezwa guca bashiramwo beto. Inyuma ya beto twitegura kuzoshiramwo amakaro muri sare yose. Ni muri iyo ntumbero dufise. Ico gituma mwavuze ko mugeze ku bice 40 kwijana hejuru. Ingiri cari ndende kabisa. Marangi gusiga byose hejuru ma plafond muzoshiramo? Yego. Mutama Rufurabarum, turabona imyiteguro ni yose. Turaraba turabona ikibanza kimwaringanije. Mbega gomba utangure kuyitiza canke hagomba habiki? Okay, aha mu busanzwe icatumye ntangura gukora kiriya gice mwabonye nifuza gutangura kugikoresha kuko nk'ubu dimanche za 28 hariho urubanza rwa mbere rutegerezwa kuhabera. Ejo no musitiro kwa mbere? Musitiro kwa mbere hama uvuze rero kuwa Mungu uyu dimanche tubona
uno musi turi kuwa mbere kurya rero wa dimanche turiko turabona itariki 28 niho Yego, urubanza rwa mbere zohabera. ruzohabera ni mu ntumbero yo kugira ngo benshi abazohagera babone ko hari tere itegerezwa kuzokwama yakira imanza nubwo mu busanzwe tutarayuzuza, ariko benshi bamaze kuyibona kuko ibikorwa biriko bibandanya, abashobora kuyikenera nko inyuma y'amezi 2 byinshi bizoba bimaze gukoreka. Yego. Ubu uwo muntu yemeye gukota sare biboneka ko mukiri muri chante mukiri ko murubaka wamuhaye kuri gusa canke baramuciye amafaranga nyene ufatiye ku bintu bizoba bihari. Urakoze, umuntu agomba kuhakorera nagerageje kumuca udufaranga dukeya kugira ngo agire publicite. Ni mu ntumbero yo kugira ngo ahamenyekanishe, twarumvikanye ndamworohereza mu bisabwa byose, ariko urwo rubanza ruhabere. Yego. Ugerageje kuraba mwatubwiye ko mufise ivyiyumviro kandi mu ntumbero mufise mwebwe murabona aho mugejeje ibikorwa mwatubwiye mfate ku byiwanje ibyo nipfuza tugeze ku bice 40%. Mbega utereye imbere gato nibaza ko mwana ategekanje isari zokotwa uko muramaze kumbona uburyo ushobora kubwira Inkerebutsi TV nimba atari banga bakavuga ati iyi sare mpeje kuyiringa nza ko ndavyipfuza izokotwa amafaranga ngana uko. Ico ciyumviro ndashobora kutakivuga ubu kuko mfatiye ukuntu ibintu bigenda bihindagurika, mvuze ngo ndashobora kuzoyikotesha kuri aya mafaranga ndashobora kuba nihenze, kuko burya isaru yikotesha bivanye n'uburyo wakoresheje mu kuyubaka n'uburyo umaze kuyitegura. Rero bivanye n'igihe nshobora kuba nashizemwe amakaro amafaranga ashobora kwaka biratandukanye nayo no kwakuba mu gihe maze kugira pave y'isima gusa. Numva rero bivanye nuko ntarategura neza ngo ndayuzuze, ubu sinshobora kuvuga ati nshobora kuzoyitangira, ariko byegereje nkabona ko ibikorwa biteye imbere ico kibazo ndashobora kuzokikwishura. Yego. Murakoze cyane bakozi ba Inkerebutsi TV mwipfuza kwakorera urubanza mubanze muri ndire gato, ariko murashobora kumutelefona bakakubaza ati ubwo wa mbere azogira urubanza dimanche 28 z'uku kwindwi itariki 28 z'uku kwindwi umwaka wa 2024. Abashaka kuza n'abandi bantu bahaje bakashima nibaza ko uzohipfuza ashobora kugenda muvuganye ku muntu, nibaza ko nawe ushobora kumuha ibiharuro. Yego, ico kirashoboka kuko nk'ubu wewe uhageze amabuye ntarajamwo, urahabona ko hakiri ivu. Uwazohakorera azohakorera hamaze kujamwo isima. Uwashobora kuboneka inyuma y'uwo turashobora kuvugana akahakorera ku buryo n'uwundi yakoreyeko. Ko muri uyu mwanya ndiko ntanga bonisi ku muntu akeneye kuhakorera wese arashobora koroherezwa ibice nka 70% ku buryo yategerezwa gutanga. Urumva rero nk'umuntu afise urubanza mw'iyi minsi ni vyiza kuba yontumbera kuko byinshi byo yokoroherezwa. Yego. Turafise abaririmbyi aha muri komine Mabayi imbere wanashaka mu ntara ya Cibitoke, iyo hageze igihe c'uburuhuko bashaka gutegura ibirori nabone barahawe ikaze bashaka kuza gutegura ibirori ngaha muri aya mashugwe canke nta ngorane. Mu busanzwe isare yateguwe kugira yakire uwifuza kuhakorera wese. Umuntu rero yifuza ivyo yokora byose akorera ngaha. Muri iki gihe nofata nko kuva muri aya matariki kuva 28 gushika nko kuri 1 zo kumunana, abo bose bazoba bariko boroherezwa cane nk'ibice 70%. Mwebwe mutegura ibirori, mwebwe mushaka gusengera ahantu hameze neza cane hatatse neza haboneka neza nk'uko muratubona, murabona ko agatire kameze neza cane, murahawe ikaze ngo kuva ku itariki 28 zo kwindwi gushika ku itariki 1 y'ukumunani murashobora kuza mukavugana kandi murashobora koroherezwa. Ariho mwatubwe ko nabiro bashobora kuza, hari ibintu bita scene kajya kantu usanga kadugize hejuru kugira wari ko rakora ibirori n'uwari nyuma ashobora kumubona kajya kaduza hajya muzobishiramo muri rya sale yanyu. Ibyo vyose tutegerezwa kubitegura, icabakiriya bazifuza cose tutegerezwa kuzogikora kugira ngo ivyo bakora
boroherwe. Yego. hariho abagendana ubumuga barashobora kuduga mu ngazi ariko tuko turaba hari ahantu twabonye wogira hazoba hari ingazi tuko turaraba duharuye kuntu tuba twahaduze nk'umuntu agendera ku gapusipusi bwa bukinga basugunika biboneka ko atoshobora kuhashika canke habaye nk'ibirori yo caguma inyuma hari ico utegekanya kubura kuri mwe nabo bantu bagendana ubumuga kugira ngo nazoshobore kwinjira muri iyi sare yawe neza tangorane bariko bamusuguma ku gakinga kiwe akinjira agashika n'indani mbere akaba yoja nahari imbere kuri kwa kantu twavuga kitwa sene nawe nakaba yotanga ijambo akashikana ariko gakinga kiwe batamuteruye. Ege ibyo byose birashoboka kuko abantu bagendana ubumuga je nsanzwe nakira abaje mu maseminere ingorane bafise ndazitahura cane ni nayo mpamvu mu byo ntegura byose ntegekanya kurondera twareti biborohera kwinjiramwo nkategura n'inzira bashobora gucamwo kuko ndabitahura gose. Yego ibyo byose bitegerezwa gutegurwa nta muntu numwe ukazoba bayeho kwinjira ngaha bizoba bigoranye. Yego. Urakoze cyane mwatweretse parking izoguma kujya nyene twayibonye canke hari ibyo mwitegekanya gushirako kugira imodoka zize nyene zibona ati nshize imodoka yanje aha nsubiye inyuma ndafuronka ahantu nca izoguma kujya nyene ajya amabuye twabonye canke oya parking mu ntumbero urabona hahora hari ivyatsi ubu hageze haharuye neza hajya dukeneye kuharinganiza hose harehe hamaze kureha urabona ko twatanguye umushinga wo kubaka fondation burya na portaye ihugara irakoze iri hafi ngaha hanyuma tugomba kuhugara hanyuma tugire pave hasi ku buryo nko gushika mu kwezi kwa mbere ndizera neza ko hazoba hameze neza umuntu azoba yinjira ari urubanza hakorera nimba yinjije imodoka urubanza ruzoba tekanye kuko nta ngorane izoba ifise. Akabijya bakunzi ba Nkerebutsi TV mwavyumvise imodoka yose izokwinjira mu rupangu na portail hari bashatse bugare bamaze kugara uzenga indani ufata ibirori neza ufata agacupa mbega nyine agacupa hano kazohaba ku bantu bakunzi bakayuka kabrarudi kazoba gahari bavyumvire nabone nkuko nakubariye ko ntaratahura neza ibiciro nshobora gutanga kisare niko no mwuyu mwanya ko ico kibazo wobura kibangiriye kuko sindamenya neza ko bishoboka birashoboka canke ntibishoboke ariko iyo inyishu ndumva ko ntayo notanguba mumba nta kibazo nakimwe murakoze cyane. Aha naho muri iki kibanza duhagazemwo turabona udushurwe duteye ku ruhande no ku ruhande kandi twabonye akayira karimo hagati biboneka ko karakayira mbere kagutse murashobora gucamo ahandi naho inyuma nta mashurwe hateye hari ico hategekaniriza iki kibanza twabonye kigaragara. Okay, aka kayira ubona nakayira abageni bazifashisha urabona ko gateye amashurwe ingambo zose nubwo kakirimwo ibi bintu by'ivu tutegezwa kuharinganiza hose harehe tuhagire pave co kimwe na hariya hazoba muri parking naha hazoba hari pave hazoba hakoze neza ibi bibanza navyo ubona ngaha tuzobiringaniza ni vya bibanza nakubariye abantu bashobora kwifashisha mu gihe bashobora kuba bahakoraniye hari 1000 canke 1500 canke se 2000. Yego nimba atari banga iki gikorwa ugicije kuri 40% kiramaze kubatwara uburyo bungana gute ari banga naco namashaka kukinuma atari banga namashaka kutubwira ibyo bice 40% bimaze kubatwara uburyo bungana gute ufatiye okibi ibikoresho byo kubaka biguru uyu munsi na urashobora kuraba ukagereranya ariko ntibiri ngombwa ko novuga ati bimaze kuntwara uburyo ubu ariko warabisha amaso nawe arabona ko uburyo bumaze kugenda ari bwinshi. Yes. Bakunzi ba Nkerebutsi TV ko butagira sabone cyangwa subscribe rabamusi iki kiganiro aho byanditse ucukorako amaze gukorako cubona haraga kengeri madakunjuka korako cumanse tuti canke ora ucakora kugira uzo kwamushikirwa ibiganiro twamadushikiriza kuri Nkerebutsi TV. Mutama France. Hari ibikorwa musanzwe mukora atari ibi byo kubaka amasare gusa. Hari ibindi musanzwe mukora. Jewe ibikorwa nkora ni byinshi cyane ibikorwa nkora
nigeze kukubarira ko nakira abantu baje mu maseminere, yego ndafise sare isanzwe ari ntoya nakiriramwo abo bashitsi. Mu busanzwe muri makeje sinokubwira ngo nkora iki, ikintu cose niyumviye gukora kinziza ntegerezwa kugikora. Burya jewe ndakora imikate, ndumurimyi ndarimisha, ndoroye, ikintu cose jewe akazi sinigera nkasubiza inyuma uko kari kose. Ako mbonye ko gashobora kwinjiza igihumbi ntegerezwa kugakora. impanuro ni yahe wohereza ugwaruka rukunze gusuzugura akazi hamwe natwe ugwaruka turacari bato ako tugerageje kurabira kuri mwebwe aho mugeze murinze mwubaka ikintu kingana uko biboneka ko ari ahantu mwaciye ni igiki mushobora guhereza ugwaruka kugira nabone bashoboye gucaho mwaciye kugira mu myaka iri imbere Burundi bweje nagone turubone ruriko rakora ibintu by'iterambere. Ico nohanura kugwaruka, burya je naciye mu buzima butandukanye, novuga ko ubuzima bwose ndabuzi. Ubuzima bwose ndabuzi, narabubayemwo, ari bwiza ari bubi. Urabona uko ibihe bigenda bihita, ibica ku muntu ni vyinshi. Rero ico nabonye gikuru ubwa mbere bwo kugira ngo ubeho mu buzima bwiza, ica mbere no kwizegwa, kugira umutima wo kwizegwa, ukaba umuntu ivyo bagusavye ubikora, ukaba umuntu nimba umuntu akuguranya amafaranga ukagira umutima wo kumwishura. Muri make ikintu ca mbere no kugira umutima ukizigirwa n'abantu, kuko umaze gutakaza ubwizigirwa kugira ngo utere intambwe birakurusha. Yego. Ugwaruka rwinshi tumaze kuganira ravuga ruti mwebwe batama biboneka ko mufise imyaka bakera mufise n'agafaranga ngo ntimukunda kwizera ugwaruka ngo nkubo nka jewe naho noza ngo nkavuga ati ngurana miliyoni ngo kugira uwumpe ngo bica kure. Ni kimwe nakubariye k'ikintu ca mbere ukeneye kushika mu buzima bwiza utegerezwa kuba ufise kwizegwa. Umuntu w'ubu ushobora kumugurana ibihumbi nk'ijana canke amajana 5 akubwira ko agomba atangura umugambi w'ivyo akora, nk'inyuma y'indwi canke indwi zibiri ugasanga aya mafaranga ayajanye mw'ibi na biriya, wagira ngo uramubajije bwa buryo ngo narahombye. Ariko kandi ico nokubarira, burya ibi byose ubona dukora biva ku kantu gato. Karya kantu gato usuzugura niko uyitagasuzuguye niko kakugeza aho ubona nanje ndiko negereza. Ushushe nk'uvuga umugani ku bwanje usa nkungoye gutahura wodoma ko ku kantu gato kagushana hejuru duha nk'akarorero. Akarorero akantu gato navuze, ushobora kuraba akazi ukabona urakagaye. Urumva akantu gato n'akazi kagayitse. Mu gihe rero udafise akazi ntaco uri gukora cinziza, niwabona karya gato gakore, kuko urumva uwo munsi uzorara winjije. Ariko wanse kugakora azorara nta kintu na kimwe yinjije. Niyo mpamvu rero navuze ati akantu gato kagushitsa kure. Ntabwo bisigura ko abafise uburyo canke abubatse amazu bose bisanze ubwo buryo babufise. Vyahereye ku tuntu duto, agakora iki, agahindura, agakora iki, ka kantu gato kakagenda karakura kakavyara ikintu kinini. Nka mwebwe mwatumwe ko mwaci mu buzima bwinshi bumwe bubi ubundi bwiza, mwotubwira akantu kamwe mwaciye ku gato ariko mbona ko kuba karagize akamaro, kandi uvuga ati narigeze gukora iki kintu kandi carangiriye akamaro. Je mu busanzwe nakubwiye ko nakoze vyinshi. Burya naragerageje uburyo bwo kwimba inzahabu. Kwimba inzahabu maze kumva ko bifise umucoko cane, nararonsemwo udufaranga dukeya nca ntangura umugambi wo kudandaza. Naragenda mu Kayanza nifise umutahe w'ibihumbi 200. Aho hari 1999. Igihumbi kimwe n'amajana 1999. Okay. Niho natangura nja mu Kayanza ndangura ubwo bufu bw'ubuyi,
hamwe najya amavuta y'amawusa ku mitahe 220. ego 2020. Burya naraduze buhoro buhoro kuko nararonka nk'inyungu ya 6000 5000 amafaranga y'ico gihe yaragifise agaciro mbo ivyo narabiretse nca ntangura akazi ko gukora imikati. Burya je ariko dusubira inyuma gati ico gihe mu kuja mu Kayanza itike yarangahe kuntu mva mu 2020 ukagenda hari mu itike kugira no kugaruka itike yarangahe? itike yari hagati ya 1500 na 1300 yarakiri make gose. Ico gihe mu ndwi mwaje ukangahe? Je mu ndwi nagenda kabiri. Nagenda mardi nkongera nkajayo vendredi. Ego. Mu nyuma rero muce muja gukora imikate. Mu nyuma burya vyarashitse ubwo buyi butangura kubura amavuta kabura mbo ninjira mu kazi ko gukora imikate. Ku kazi naragakoze kuva ico gihe kandi novuga ko byinshi cane nzonagerako inkomoko no gukora imikate. Je narakoze imikate ngera n'igihe banyita umuhinga burya nkaho nakuriye mu rutabo abenshi bampamagara izina rya Kapa. Kapa mu Bujumbura kora imikate yazatse Kapa canke nawe wara wamwiganye ku gapapuro kandika ko Kapa. Oya sinigeze ndamwigana narakora imikate ukigihe carengana niko naba umuhinga wo gukora umukate mwiza. Umva rero umukate je ndiyumvira ko mu buzima bwanje naho woshika no urabona naho nkorera aho nkorera hose uzosanga hari foro y'imikate hoba ngaha hoba ibujumbura aho hose ifuru y'imikate sindayibagira naho noba ntariko nkora imikate ariko aho nubatse hose hategerezwa kuja ifuru y'imikate bisigura ko ngaha minsi mike no ngaha hari hagapariti uzosanga kari imifuru y'imikate antuka nakantu kagusizemo utashobora kwibagira kaguhaye ikintu kidasanzwe. Oya kabisa umukate nico kintu cambere aho nzogera hose ni kubera wo. Yego muravuye mu mikate muca muja mu biki? Mbona mvuye mu mikate iyo mikate maze kubona ko ndosi yindi mitahe ninjiye muri restaurant. Ndakora restaurant umwanya muremure byarashika nkiyogereza amasahane uburyo bwo gukoresha abakozi sinari bwa buronke nkoza amasahane nkakira abakiriya nkarihisha ibyo byose nkabikora ni mu ntumbero nari mfise umugambi w'ibyo nzoshika ko nariyumvira ati mu gihe no ico gihe mu busanzwe nakora ivyo nkorera mu nzu nkotesheje nakora uko niyungunganya kugira ngo nzorabe ko nshobora kuronka akantu kitwa kiwanje nkoreramwo. Urumva ko maze gukora ivyo harageze igihe ndatera imbere ndagura ikibanza maze kugura ico kibanza nca nkishiramo iyo restaurant arico kimwe nigera kukwereka kirimo ya sare ntoya hajya nahatanguye ari restaurant. Restaurant uko jewe ndonka uburyo ndabikindi kintu ngura ndi mu restaurant naragenda nkagura ishamba ry'ibiti nkarimisha muri make jewe ni bimwe nakubariko ubuzi bwose bubaho nta kazi suzugura kandi nubu jewe uwo wobaza wese akubwira ko ntakora akazi kamwe ikintu cose kitwa kazi ndagikora. Yego ikintu rero muri uwo mwanya umva akazi kose nta kazi usuzugura ko hari ikintu muri uyu mwanya ukora cane mwatubwiye ko muhora mwakira abantu baje mu maseminaire n'ubu guteka ukabagaburira urabikora? Yego ivyo ndabikora kandi urabona no mu ntumbero y'ibindi ko nkorera ngaha ivyo bitegerezwa kubandanya. Yego kandi ivyo nkora urumva ko na ya mikate n'ubundi ndayikenera. N'amata usanga n'inka yuhereza abakiriya wikurira iwawe? Inka je ndi umworozi ndafise iraro ririmo inka urabona ngaha turafiseho koperative igura amata burya je nsanzwe nshorera ngaha niyo nkeneye nk'amata nkoresha iyo ufise seminaire ntibingora kuko aho nsanzwe ndayaranguza ndagaruka nanje nkabashorera. Yego ku bantu bagukenera bumvise ibyo ukora kwa kazi kose ugakora
kuwo kuvuga ati ujya mu nzira nakire ko dukora nakire ko tuganira yo gutora gute nimba hariho akamero ka telefone ari WhatsApp ari inki urashaka kubabwira ukuntu bogutora canka usanze ukorera biro byawe ukavugana nkorera hanaha bito kunuku canka ukanura ku telefone ukunuku. Jewe no uwakeneye kundondera andondera kuri telefone inimero ni 69 24 60 90 iyo ndayikoresha no kuri WhatsApp kwatazi igifaransa 69 24 60 niyo nimero nkoresha. Ufunze gukorera he nahe ikibanza naco Ikibanza wandondeye umbuze kwiyo telefone utegerezwa kundondera kwirya sare ntoya sare batazira ku kabuto. Irya sare bayitazira ku kabuto ubaza Yinajya kabuto ndika kandi gatumwa tubwira nje numva wogira ngize amanuze yo kumviriza amatsiko yo kukumviriza. Oya ntabwo ari kajya gato nakubariye ku kabuto hari akabuto kavugwa muri Bibiliya bita akabuto ka Sinapi. Kara kantu urumva kara kabuto kagaciro bisigura ko nijya sare twabonye ni yagaciro ku bwanje mparo uyu mwanya nayironse ndayikeneye cyane niyo mpamvu naciye mvuga ati ndayise isare ku kabuto. Ego bakunze bankerebutse TV twatiramanye na Mutama niyo nkuru Alphonse batazira Rufra Barum niwe twatiramanye mwavyumvise atubwa ibintu byinshi cyane aduha impanuro zidasanzwe kugwaruka mwavyiyumviye Rufra Barum. Hari ikintu mwashaka gushikiriza kuri Nkerebutse TV tutababajije mugabo bataka kanda kavuze ku Nkerebutse TV ko ufasha canke ko teza imbere komine canke igihugu canke nawe ubwawe? Okay, hari ikintu kimwe nari nibagiwe kandi cingira kamaro. Turafise ibintu dusanzwe dukora. Dufise koperative bita ubwiza buca mu kanwa. Iyo nayo isanzwe ikora amamanza. Ufise urubanza uradutumako turafise ibikoresho turafise amasahane turafise amasafuriya turafise umugambi wo kugura intebe zikenewe zose dukotesha ivyo vyose amabemare ivyo turabifise. Rero nk'umuntu ashobora kubikenera arashobora kundondera ya nimero canka akashika kwa iriya sare itatu ku kabuto. Ego ivyo navyo ni ibintu dusanzwe dukora. Ibindi navyo twimirije kugura tuzogenda turabimenyesha ariko nk'uwo bikenera guhera ku ayo masahane bemare amasafuriya ivyo byose turabitanga. Yego reka tugushimire cyane gose twabonye ko mamufatiriwe muri mu kazi kenshi ariko mwavuze muti oya ko aba bamenyesha makuru bo kuri Nkerebutse TV barinze baza reka tugende tuganire nabo turagukengurukiye cyane. Murakoze cyane. Namwe bwo mudukurikirana turabashimiye cyane ani ikiganiro cyacu gigarukiye ahasiga naho butaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma tubasabe mu banaye mudushigikira uko mushoboye kose kugira ngo tubandanye dutera tuje imbere nkuko mwabibonye kuri microphone mwari kumwe na jewe Nesta B cyane nyuma na Jean Nestor kuri kamera mwari kumwe n'uwo bita Mr Renovato niwe twari kumwe ngaha rero ahasiga naho butaha reka tubasezere tubipfuza kwa namuroranirwa mugira ibihe byiza bye bye.